kuzimanganya turasubiye kubahaya mucuti banywanyi mwumviriza ibiganiro byacu ngaha kuri BG Show TV. Turabakengurukiye cyane mwe mwese mutwumviriza mwabaherereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, abatwumviriza muherereye rya nino mu karere k'ibiyaga binini, mwe mwese mwumviriza ibiganiro byacu muherereye muri Afrika y'ubuseruko, turabakengurukiye cyane. Eka turakeje namwe mwumviriza ibiganiro byacu muherereye rya nino mu bihugu bitandukanye vya Afrika, abatwumviriza muherereye rya nino ku migabane y'amakungu, namwe turabahaye yambu mwese. Iyi ni BG Show TV, kaba ariyo mbonesha kuri yo nyene rudende muronka kwa makuru mutabasha kuronka ahandi, aho umugwi w'abamenyesha makuru bacu baherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini badutohoreza amakuru hama bakayaturungikira na twebwe tukayatunganya tukayabashitsa ko ameze neza cane. Kuri ubu tugiye kwigarukira ku makuru akomeye cane adushikiye muri aka kanya, mu nyuma z'uko haruhijeje kuturungikira amasanamu akomeye cane, amasanamu afise ico avuze na cane cane ku butegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ayo masanamu arahejeje kudushikaho mu kanya gaheze, ni mu nyuma z'uko umwe mu bakora mu ihoteli nyene ahejeje kuturungikira isanamu, turaza kubashitsa ko vyose bijanye n'iryo sanamu. Iryo sanamu gusa tuza kubashitsa ko kuri ubu hari andi makuru akomeye cyane aturuka mu nyubako kwa Bunyoni, ni mu nyuma z'uko hari n'ayandi makuru atandukanye muza kumviriza mu kiganiro cyacu c'uyu munsi. Wayica usabwa bononda ko uracubona hari akazogera naho nyene ufyonde ko turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi nimuje kure manuko hafyonde hama tubandanye kubana. Ariko imbere ko tubashitsa ko ayo makuru yose tuyatangurire kuri aya makuru ahejeje kudushikira avugwa mu gisata c'umutekano, ni mu nyuma z'uko hahejeje igihe kitari gito hirya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi havugwa umutekano mukeyi na cane cane ko bivana n'akagwi nkora barakibonera kure kimonogoje irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, kuko amakuru adushikira abanywanyi bacu baturungikira baherereye irya nino mu bice bitandukanye, nuko kuri ubu imbonera kure ziriko zigira imyimenyerezo ikomeye cane. Ni mu nyuma z'uko muri iyo myimenyerezo nyene zimenyerezwa n'abasoda, ibiziga birabandanya gutorwa irya nino mu bice bitandukanye, bamwe bakavuga ko ari umugambi w'ubutegetsi bwa Gitega wo kugandagura bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, kugira nyene amatora yo mu mwaka w'2024 bace bagira icoba hama bazabona uko bongera kuyasuma. Ibintu birakomeye cyane kuri ubu. Muri Nyanzarake hoho amakuru avayo nyene aratubwira yuko ibiziga vy'abantu bishika kuri 4 vyatowe mu kiringo kidashika kundwi, mu nyuma z'uko abanyagihugu bo muri iyo komine ya Nyanzarake yo mu ntara ya Makamba mu manuko bw'igihugu cacu c'u Burundi bavuga ko bahagaritswe umutima n'ubwicanyi buguma bwiyongera muri ako karere. Ibiziga vy'abantu bane nyene vyaratowe, ni mu nyuma z'uko bimwe muri ivyo biziga na cane cane ibiziga bibiri vyatowe ku mutumba wo muri zone ya Mayange, kimwe catowe ku munsi wa gatandatu uheze. Abajejwe intwaro bobo kavuga yuko uwo yahasize ubuzima biturutse ku nzara, yari umugabo yibana wenyene kuri uwo mutumba. Ikindi kiziga c'umuntu catowe ku munsi wa kabiri mu ruzi rwa Nyakabondo, umwidondoro wiwe ntiwashoboye kumenyekana. Ababa kuri uwo mutumba bobo bakavuga ko uwo muntu yiciwe ahandi, hanyuma baca baza kumuta muri urwo ruzi. Nta muntu n'umwe ashobora gutwarwa n'urwo ruzi, niko babivuga abahaba. Bakavuga yuko ivyo abajejwe intwaro babandanya basigura vyo ari ugukingira ikibaba, na cane cane ko abanyagihugu biyamiriza cane cane abo mwako kagwi nyene. Ibindi biziga bibiri vyo vyatowe muri zone Nyanzarake, naba umwidondoro wabo ntiwamenyekanye. Ikiziga kimwe catowe ku munsi wa gatandatu uheze ku nkengera z'ikiyaga ca Tanganyika. Ico kiziga cyasheshwe ku musenyi n'imikuba y'amazi yo muri ico kiyaga. Ikindi catowe ku munsi wa mbere ku musozi wa Bukeye, catowe mu ndimiro iri mu gice ca Kaziba. Abanyagihugu bakavuga ko abo bantu boba biciwe ahandi, hanyuma ibiziga vyabo bikaza gutabwa mu bibanza vyatowemwo. Abandi banyagihugu bavuga ko bamwe muri bo bishwe boba bari abasuma,
bakaba barishwe n'abari bibwe. Abaharanira agateka kazina muntu kuri uyo musozi bakavuga ko barajwe ishinga n'ubwo bwicanyi bubera muri komine Nyanzarake, mu nyuma z'uko abanyagihugu badahengeshanya kuvuga yuko ivyo vyabo bigirwa n'akagwi nkora imbonera kure kakica abantu hirya no hino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, hama kagata ibiziga mu migezi. Biruko mu nyuma z'uko Uganda hoho ibiziga bitatu naho nyene vyatahukanywe bivanywe muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Kuri uyu wa kane nyene ku mugoroba abanyagihugu ba komine Buganda mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi barabonye abasirikare n'imbonerakure abanywanyi b'umuhari wa CNDD-FDD batahanye ibiziga bitatu bivuye muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Abarongoye igisirikare n'intwaro mu Cibitoke bakaba babihakana, ariko rero abanyagihugu bavyiboneye nabo bakabishikiriza. Eka noneho tugaruke ku makuru ajanye n'ayasanamu twababwiye. Na makuru akomeye cane yahejeje kudushikira. Umwe mu bakozi b'ihoteli aturungikiye amakuru akomeye cane ajanye n'isanamu ryahejeje kuvugisha benshi. Ni isanamu ry'umuhungu Keri Nkurunziza asigwa na Petero Nkurunziza. Kuri ubu ivyavugwa babishize ko akadomo ni mu nyuma z'uko umwe mu bakozi b'ihoteli ashiriye hanze isanamu ry'uyu Keri Nkurunziza ari mu gitanda n'umwigeme. Ese uwo mwigeme yoba arinde? Nivyuza kumviriza inyuma yuko tugushitsa ko aya makuru, inyuma yuko amakuru y'ibiriko bibera kwa Marshal Guillaume Bunyoni mu nyubakwa yiwe bibashika ko tuze kugaruka inyuma yavyo nyene tubashitse kw'iyi nkuru yose ya Keri Nkurunziza. Nimurije kure mubandanye kumanuka mu fyonde sabone, eko na fyondo harakazogera kugira tuje turabana amakuru n'ibiganiro tugushitsa ku munsi nimutegere, hama turagaruka inyuma y'aya makuru. za communauté islamique data wo mwijuru, maze izo nyungu nizo zamara kuza data wo mwijuru ari z'abayisilamu bose data wo mwijuru abarizo twubakira ko data wo mwijuru iganuza kugira ngaha data wo mwijuru, maze data wo mwijuru utorana wewe nyine mbo watoranije data wo mwijuru haboneka uburongozi bwiza data wo mwijuru buzoza burongora data wo mwijuru i communauté y'abayisilamu data wo mwijuru ataka totsi karimo data wo mwijuru. Turagushimiye turagukengurukiye data wo mwijuru kubana nyubana natwe data wo mwijuru, tuguciye bugufi data wo igiye guhindura izina ryitwa ishirahamwe mpuzamakungu ni ukuvuga Maison Shalom International. Ivyo vyaraye bishikirijwe na Margarita Barankitse yashinze ikigo Maison Shalom mu birori vyo guhimbaza imyaka 28 irangiye iryo shirahamwe ritanguye gukora. Abarundi bose cyo kimwe n'abantu bo kwisi yose bahamagarirwa n'uwo mufasoni kwiyumanganya amagorwa atagira uko angana bahura nayo, mugabo bakabandanya urugamba ngo kuko atakinanira urukundo. Naye abategetsi b'u Burundi ngo basubiza inkota mu bwubati bareke kwica abarundi ngo kuko ataho bitandukaniye n'ivyakozwe na Gahini yishe mwene wabo Abere. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu kari kuri Uburadislas. Kuri uyu wa 2025 Gitugutu umwaka wa 2021 ikigo Maison Shalom carahimbaje imyaka 28 irangiye ico kigo gitanguye gukora. Ibirori vyo guhimbaza iyo sabukuru bikaba vyabereye mu gisagara ca Kigali ni mihugu c'u Rwanda aho iryo shirahamwe risanzwe rikorera. Muri ivyo birori umupfasoni Margarita Barankitse yahamagariye abarundi bose cyo kimwe n'abandi bantu bose bo kwisi yose kwiyumanganya bakihanganira amagorwa atagira uko angana bahura nayo, mugabo bakabana
kubandanya urugamba ngo kuko atakinanira urukundo kurikira umupfasoni Margarita Barankitse. Itariki 24 jewe banyicanye abantu 72 kandi iminsi 2 imbere ku itariki 22 nari nabuze abantu 60 bo mu muryango iwacu. Iyo rero ntagira uko kwiyumanganya, iyo nkaca ngira uko umutima wanje wambwira Mezo Shalom ntiyari kuvuga. Rero nagomba ngo abantu bose bo kwisi yose bamenye ko iyo wiyumanganije ukarengera ibyagushikiye ukiza benshi utuma haba n'umwizero, utuma haba n'amahoro ahuri, utuma haba urukundo. Nico rero nashatse kubwira, si kuvuga ko ntumva ingene abo tuvukana abarundi bababaye, kuko nta kintu kibabaza nko kwitwa impunzi, nta kintu kibabaza nko kubona umwana udafise icyo umugaburira wahora ufise icyo umugaburira, nta kintu kibabaza nko kuba munsi y'ihema n'abahunze bari hagati mu gihugu, kuko kumuretweho turashobora no kuvuga mbwa hariho abandi barundi banyumva bari mu mabohero bahohotewe, bari mu busho barara ntibuca. Nico nashatse kuvuga, icyo kivugo ko twiriyumanganije tugafatana twese hamwe atanumwe avuyemo tuzotanga uwo mwizero. Kubw'uwo mupfasoni azwi nk'umuntu adasanzwe mu guharanira agateka kazira muntu na cane cane agateka k'abana, ahamagarira abategetsi b'u Burundi gusubiza inkota mu bwubatsi, bareke kwica abarundi ngo kuko ataho bitandukaniye n'ivyakozwe na Gahini yishe mwene wabo Abe. Kongere dukurikire umupfasoni Margarita Barankitse. Mfise akamo nobwira ubwa mbere abarundi bababaye, abarundi bene wacu bari mu buhungiro, ni mureme mugororoke mutambuke mushingura mumenye yuko nta kinanira urukundo. Ariko rero kubera ukwemera ibatisimu nahawe inyemeza ko nabo bicanye tuvukana, nagira mbwira bafise inkota zisogota bene wabo, nagira mbwire guhera ku bategetsi, nagomba mbwira abo bategetsi b'i Burundi basubiza inkota yabo mu bwubatsi, bareke kwica bene wabo. Ntibahave baba nka Kayini ngo Petero mweranda azobabaza ati washizehe mwene wanyu, wasambuye guti igihugu cakwibaru. Mwomenya ko mu majambo yashikirijwe muri ivyo birori harimwo ko ico kigo kigiye guhindura izina cifu Mezo Shalom International. Ibikenewe vyose kugira iryo shirahamwe rihinduke mpuzamakungu bikaba bimaze kuboneka nk'uko vyashikirijwe. Tugushimire kari kuri ubu Radislas kuri iyo nkuru waduteguriye. Abanyagihugu bo mu ntara ya Bubanza baratewe umutima uhagaze n'ugwaruka rw'imbonerakure rurara rurakizura cyane cyane ku mugwa mukuru w'iyo ntara, wambaye ibikoti birebire bafise n'ibigwanisho. Abanyagihugu hamwe n'abadandaza basanzwe bafise ubunywera ku mugwa mukuru w'iyo ntara barasaba leta ya Evariste Ndayishimiye kubasigurira nimba ariyo yashizeho amasaha yo kutongera kuva mu nzu canke nimba igihugu gisigaye gitwarwa n'ubwo gwaruka, ngo kuko wishiriraho amategeko gwishakiye bikabangamira abanyagihugu. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Mahoro Patient. Inyuma yaho hagaragariye umutekano muke mu ntara za Mwaro na Muramvya zo hagati mu gihugu, bikunyugwa n'igitero giheruka kubera muri Teza mu ishamba cimeza rya Kibira, aho umusirikare w'ipete rya koroneli mu gisirikare c'u Burundi yishwe abandi benshi bagakomereka. Ugwaruka rw'imbonerakure rwo mu ntara ya Bubanza cyane cyane ku mugwa mukuru w'iyo ntara rwaciye rushinga isaha ya 4 z'ijoro ko ari isaha ntarengwa yuko uruja n'uruza rw'abanyagihugu ruhagarara aho ku mugwa mukuru, aho hagati tegekwa kandi ko abantu bafise ibikorwa by'ubucuruzi cyane cyane abafise ubunywero kwigihe cy'isaha 3 baca bugara, mu gihe ubunywero bw'inzoga za Brarudi bwo bwugagwa isaha 4 z'ijoro. Abanyagihugu bo ngaho ibubanza baganiriye n'uruganda rwa Radio Haguruka baribaza nimba hari amasaha yashinzwe na leta yo kugara igihugu cyose canke aho mu ntara ya Bubanza, kuko ngo iyo ngingo ibabangamira cyane, aho bavuga ko kuva isaha 4 z'ijoro naho
naho ufise abakiriya benshi bategerezwa guca bataha kuko ngo imbonerakure zica zitangura gukizura zitembera mu mabarabara nka yose yo ku mugwa mukuru wa Bubanza zambaye ibikoti birebire zitwaje ibigwanisho bigizwe n'ibibando n'amagurude ndetse bikavugwa ko abazirongoye baba bafise n'ibigwanisho bicira umuriro. Uwo bahuye muri iryo joro akaba ahuye n'uruva gusenya kuko akubitwa agashaya akambugwa n'utwo afise twose. Aho bagatanga akarorero kaho kuri uwa gatandatu uheze uwo mugwi w'ugwaruka rw'imbonerakure wahuye n'uwitwa Tony atashe ahasanzwe aba muri quartier Gisovu iri aho ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza agakubitwa agashaya bagira bamwice agatabagwa nuko hari umwe muri izo mbonerakure yasanze amuzi acabuza abagenzi we gusesa amaraso. Abo banyagihugu bakavuga ko batoye umutima uhagaze n'iyo ngendo y'izo mbonerakure zigira ivyo zishakiye abajejwe intwaro barorera ntihagire ico babivugako. Bagasaba leta irongowe na Evariste Ndayishimiye ko yobasigurira nimba izo ngingo zo guhagarika ibikorwa vyose izo saha ari ingingo ya leta canke ko igihugu gisigaye gitwagwa n'imbonerakure ku buryo zishobora gufata ingingo zishakiye zose kandi zigahita zishigwa mu ngiro n'abajejwe intwaro ntihagire n'ico bazivugako, kandi babona ko ari ingingo zibangamira umwidegemvyo w'abanyagihugu. Ngo ntibumva kandi impamvu botegekwa kugara ibikorwa vyabo no kwiyugaranira mu mazu babwirwa ko ari kubw'imvo z'umutekano mu gihe umukuru w'igihugu we yirirwa aravuga ko umutekano ari wose mu gihugu. Urakoze nawe Mahoro Patient kuri iyo nkuru waduteguriye. Abarimyi bo mu ntara zitandukanye zigize igihugu c'u Burundi baridoga ko hari kibazo kidasanzwe c'ifumbire iva mu ihinguriro Fomi. Bakaba babivuze kuko iyo fumbire itaboneka, bishitse naho ikaboneka ngo igatangwa mu manyanga. Bavuga ko bamwe batozwa amafaranga ariko bakarindira ko baroswa ifumbire bakabura, abandi bakavuga ko iyo fumbire isigaye itangwa ku kimenyane c'abari mu mugambwe CNDD-FDD. Abanyagihugu bakaba bavuga ko igihugu c'u Burundi gihanzwe n'intwaro mbi ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD ngo kuko nk'iryo bura gifumbire ngo ritumwa n'aborozi babi bawukomokamwo. Inkuru dukesha mugenzi wacu King Blaze Iranzi. Abo banyagihugu bidoga bavuga ko ikibazo c'ifumbire iva mu hinguriro Fomi cabaye ndanse. Bakavuga ko atari n'ikibazo ca vuba kuko hacigiye kitari gito hibonekeza utunenge mu bijanye n'iyo fumbire. Abanyagihugu batandukanye bashoboye kuyaganira duhaguruka bakavuga ko iyo fumbire itaboneka nkuko vyategerezwa. Ngo niyo bishitse ikaboneka itangwa ku kimenyane c'abari mu mugambwe CNDD-FDD. Umwe mu bayazana duhaguruka naho atashimye ko tumufata amajwi yagize ati ifumbire itangwa ku basanzwe bari mu mugambwe CNDD-FDD. Biramaze kuturambira kuko utazwi ntayuronka. Amakuru ashikiye araduhaguruka akaba bandanya avuga ko abanyagihugu batozwa amafaranga babwirwa ko iyo fumbire iri mu kuboneka ariko bakarindira amaso gahera mu kirere. Abanyagihugu bobo bakabibona nk'ubusuma butegurwa n'iyo ntwaro ya CNDD-FDD kuko ngo nta munsi n'umwe umunyagihugu muto arasigurirwa ingorane zashikiye ishirahamwe Fomi risanzwe rihingura iyo fumbire. Mu bushikiranganji bujeje uburimyi n'ubworozi baremeza ayo makuru bakavuga ko bafise umwitwarariko wo kuronsa abarimyi iyo fumbire, aho mbere umunyamabanga ntegerezwa mu bwo bushikiranganji abicishije kuri radio televiziyo Isanganiro yavuze ko bariko bavugana n'ihinguriro Fomi kugira baheze batorera umuti iyo ngorane y'ifumbire. Ariko abanyagihugu bobo bakabona ko ari amajambo yo kwikurayo kuko ari kibazo cyama cibonekeza. Barangiza bavuga ko igihugu c'u Burundi gihazwe n'intwaro mbi ya CNDD-FDD kuko abarongozi b'iyo ntwaro aribo batuma hibonekeza iryo kena ry'iyo fumbire. Urakoze Blaze kuri iyo nkuru nawe waduteguriye. Mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate hanyuma tubandanye n'ayandi twabateguriye. Hewe radio haguruka. Bamenyeshe bongere bamenyere. Kijambo haguruka rihamagarira umurundi wese cyari cyose ahamba hose. Kwikangura atari kwikanga, agahaguruka rugaba atari kugambana, akabaza atakubabaza abamukuriye mu butegetsi bw'igihugu cy'uko bimeze. Mu bisata bitandukanye byose bigize igihugu cyacu ukabishakisha atagushamirana ukabishira ku mugaragara atakurundira amaronko. Ubona ko gutinya igitsure canke kugendera mu kwa k'umuntu numwe wabigize indahiro idahinduka mu kazi kawe ka misi yose. Reka ndabasaba atakubasamaza mu nkundire so kubagundira mu makanya mpamagara abarundi n'abarundi kazi so twibagiye ugwaruka. Ubona kare bwo Burundi bwejo nimuze twese tujye hamwe ataguhangana tuvavana atakwivanga n'ingeso yo kwihora ahubwo duhoberane
nayo kwifata ku munwa ibara riguye cyangwa guhengereza abaduhekura batwamura ibyo twabiriye akuya tubigira umugani maze duhaguruka atakwihangana duhangane n'ibisuma. Nimuze kandi twibariza atari ukubaririkiriza abategetsi bacu kanatsinda umukuru kizira kumutuka nayo kumubaza no kumusobanuza akakubakiye ivyo biremewe nta kosa. Akamere no kwankibi bitari bike kandi bitagira izina badukoreye navyo nta kosa kandi nta nitege kuba warenze. Radio haguruka ewe radio haguruka komera kumuheto yabuza bihenda mu kuduhekura maze ubandanye ushira habona atagushishitira abadushibagura utube hafi turinde guhangayika mu guhangana n'ibiduhanze nayo ivyahora aramabanga tubibangira ingata ibidashobora kuvugwa n'umuntu numwe tukwifashishe mu kubishira ku mugaragara atagushidikanya maze turinde amaganya. Ewe radio haguruka uracara uwa mbere. Umurimyi mworozi Karori Bonankira azwi cyane mu ntara ya Ngozi akaba akorera ku mutumba wa Nyanza muri komine n'intara ya Ngozi arafungiwe mu gashoka komisariya y'igipolisi ca Ngozi kuva mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri. Karori yahamagawe kuri telefone n'umushikiriza manza mukuru mu ntara ya Ngozi ku mugoroba w'ejo hahise amubwira ko hari icyo ashaka kumubwira. Mu gatondo kuno munsi Karori yitavye aca yinjizwa ibohero yagirizwa kwararaza musitanteri wa komine Ngozi. Bamwe n'abandi bakavuga ko ubutungane bw'intwaro ya CNDD-FDD bucira inkonda ngo kuko bitumvikana ukuntu umuntu afungwa kandi ariko aharanira neza yiwe n'iy'igihugu. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Alice Mukeshimana. Uwo murimyi mworozi azwi ku mazina ya Karori Mbonankira azwi cyane mu ntara ya Ngozi kubera imiryango myinshi atunze mu kubaha akazi. Ubu akaba afunzwe arenganijwe kuva mu gatondo k'uyu munsi wa kabiri akaba afungiwe mu gashoka komisariya y'igipolisi Ngozi. Karori asanzwe afise itongo y'hegitari 46 yahawe n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi aranguriremwo uburimyi bwa kijambere riri ku mutumba wa Nyanza muri komine n'intara ya Ngozi. Intandaro ya byose nkuko benshi bavyumvise ku mbuga ngurukana bumenyi Karori yaratewe n'abantu baza kumwambura bongera basahura ivyimbugwa muri iryo tongo ryiwe asanzwe aranguriramwo imirimo. Niko gutabaza Bucumi Joseph Martin musitanteri wa komine Ngozi nawe akaba yamwishuye amajambo ataryoshe kumviriza nkuko byumvikanye mu kiyago bagiranye kuri telefone aho mbere hageze igihe musitanteri amubwira ko iryo tongo buri mwaka mu ndwi iheze hoho bantu barasubiye binjira muri iryo tongo rya Karori gushika naho barandagura ibiharage biteyemwo. Bamwe yarashoboye kubafata arabafunga ariko bakaguma bemeza ko musitanteri wa Ngozi ariwe yabatumye kwahira muri iryo tongo. Ariko inyuma y'amasaha make cyane musitanteri yaciye ahashika acarabarekuza avuga ko atategeko ribuza kwahira mu itongo ry'uwundi. Icyatangaje abanyagihugu bo ngaho Ngozi umunsi w'ejo hahise ku masaha y'umugoroba nk'isaha imwe y'ijoro niho umurimyi Karori yahamagagwa kuri telefone n'umushikiriza manza mukuru mu ntara ya Ngozi Ngoma Nziza Alfred Frank amubwira ko hari ico ashaka kumubwira. Nkuko Karori ataco yiyagiriza yazindutse yitaba niko guca afatwa yinjizwa mu gasho. Bamubwira ko yakoze ibidakogwa mu gushira ahabona ibyo yayaze na musitanteri ngo yashatse kumwararaza. Amakuru dukesha ijisho rya radio haguruka ngaho Ngozi akaba avuga ko Karori ariko atotezwa kugira ngo bikunde bamwomore burundu muri iryo tongo. Bamwe n'abandi bayaze na radio haguruka bavuga ko intwaro ya CNDD-FDD ataco yibanga ngo nakamaramaza kubona iyo leta iburizamwo imigambi y'umuntu nk'uwo agaburira abanyagihugu mu kubaha akazi. Nayo ngo ubucamanza haragera naho bwimaramaza kuri bo ngo n'ubutungane ngo buriko bucira inkonda ngo abanyagihugu nibahumuke amaso babone ko ataneza izopfa ivuye ku ntwaro ya CNDD-FDD. Tugushimire nawe Alice Mukeshimana kuri iyo nkuru waduteguriye. Abantu 10 nibo bamaze kumenyekana ko bishwe mu ndwi heze, 2 baranyuruzwa hamwe na 5 bakorewe ihohoterwa rifatiye ku gitsina. Ivyo tubisanga mu cegeranyo c'umuhari uharanira iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu iteka. Umuhari iteka ugasaba leta ya Evariste Ndayishimiye kuva mu gacere ririmwo maze ishengeze mu butungane ataguhengama abo bose bagirizwa ayo mabi. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Aline Munezero.
umunani muri abo bantu 10 bamenyekanye ko bishwe mu ndwi iheze batowe ari biziga. Umuhariteka uvuga ko muri ico kiringo hanyurujwe abantu 2 hamwe na 5 bakorewe amabi afatiye ku gitsina. Mu cegeranyo cawo nimero 288 cyo kuva ku igenekerezo rya 18 gushika ku rya 24 gitugutu umwaka wa 2021, umuhariteka uvuga ko imbonera kure hamwe na bamwe mu bajejwe intwaro aribo bagirizwa gukora ayo mabi ajanye n'ihonyangwa y'agateka ka kiremwa muntu. Kubijanye n'abantu bishwe, umuhariteka uravuga ibiziga vyagiye biratorwa mu mihinga itandukanye y'igihugu. Ku wa 18 gitugutu mu ruzi Kinyankonge ku ruhande rwa quartier Mutakura komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura haratowe ikiziga cy'uwitwa Jean Bosco Nkeshimana. Uwo munyagihugu yarasanzwe aba muri quartier Bukirasazi ya zone Kinama, bikavugwa ko yatowe ari kiziga inyuma y'imisi 4 atawuzi irengero ryiwe. Ku mutumba Bigoma zone Muyira muri komine Kanyosha intara ya Bujumbura haratowe ikiziga cy'umuntu w'umugabo akiri muto atashoboye kumenyekana kwa 22 gitugutu. Ico kiziga kikaba caciye gihambwa ubwo nyene ku itegeko ry'umukuru wa zone Muyira. Ku igenekerezo rya 19 gitugutu muri komine Buhinyuza intara ya Muyinga haratowe ikiziga cy'uwitwa Jonas Nkeshimana w'imyaka 30. Uwo munyagihugu yarasanzwe ari umurovyi, bikavugwa ko yoba yishwe na bagenzi we. Muri komine Rugombo intara ya Cibitoke ku mutumba wa Munyika ya mbere na Marambo ya kabiri naho nyene haratowe ibiziga 2 kwa 23 gitugutu. Kimwe muri ivyo biziga carashoboye kumenyekana cari c'uwitwa Eric Niyonkuru. Ikiziga kigira kabiri c'umutama arenze imyaka 80 ntawashoboye kukimenya nk'uko mu muhariteka bavyandika. Ico bikoze musanteri wa komine Rugombo Jules Imanirakwiza akaba yaciye atanga itegeko ko gihambwa atamatohoza banje kuba. Umuhariteka uravuga kandi ko haronse amakuru ku magenekerezo ya 18 na 19 gitugutu y'abakenyezi 2 bagandaguwe. Uwa mbere ni Pelagie Bucumi w'imyaka 56 yitishijwe imipanga muri komine Butirinda intara ya Muyinga. Ugira kabiri yarazwe ku itazirano rya Anna w'imyaka 50 akaba yitishijwe amahiri muri komine Shombo intara ya Karusi. Kubijanye n'abakorewe ihohoterwa rifatiye ku gitsina, umuhariteka utanga karorero k'umwigeme w'imyaka 16 yafashwe ku nguvu n'umugabo w'imyaka 48 muri komine n'intara ya Muyinga. Nyene kwagirizwa ico caha akaba yarasanzwe yubakanye na inasenge w'uwo mwigeme. Hari umukenyezi azwi ku izina rya Mireille Nitunga w'imyaka 23 yakubiswe bikomeye n'umugabo wiwe muri komine n'intara ya Kayanza. Nayo kubijanye n'abanyurujwe, umuhariteka uvuga witwa Jean Berkimasi Nduwayo w'imyaka yaba 40 yanyurujwe ku wa 18 gitugutu akuwe muri quartier Kinyabakecuru ku mugwa mukuru wa komine n'intara ya Ruyigi, hamwe n'uwitwa Gaspar Havyarimana w'imyaka 35 yanyurujwe n'abantu 4 batashoboye kumenyekana kwa 23 gitugutu muri komine Gatara intara ya Kayanza. Mu gusoza ico cegeranyo, umuhariteka usaba leta ya Evariste Ndayishimiye kuva mu gacerere irimwo maze ishengeze mu butungane ataguhengama abo bose bagirizwa ayo mabi. Urakoze nawe Aline Munezero kuri iyo nkuru waduteguriye. Dufata akaruhuko gato hanyuma tugaruke mu makuru yerekeye igiturire kirangwa mu Burundi. Turi ubwoko bw'abarundi buzirana na bakaryanisha muryango, bama banyotewe amaraso y'abavukana. Dukomoka kuri Seruka Rukanzi yatsinze Rumariza agatsindira no kwikukira. Ubu naho tukaba duhanganye n'inkona ngo tuditeshe gutoteza, kwica no kwangaza abarundi. Tururwaruka rwamarugavye rufise kumuzirikanyi iragi ry'abatwiguze, rwamiza akabuye k'intare, rwiyemeza kwita ku rutare ngo rushayure igihugu cacu, maze neza kuri bose itsimbatare. Abarundi barangwe ukuri, ubuntu n'ubutwari. Abanyagihugu bo muri zone Cibitoke komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura bamenyesha ko hariko haraba amanyanga dasanzwe kubijanya no kubomora amazu yubatswe hadakurikije amategeko asaba imetero 6 uvuye kwibarabara. Muri kino gihe abo banyagihugu bagatangazwa no kubona hari bamwe amazu yabo yari yashizwe ku imisaraba kwazobomogwa, mugabo mu nyuma bagatanga igiturire hagaca haza bamwe mu bari bashize ko iyo misaraba bakayihanagura. Bagasaba umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu utomora neza nimba uwo mugambi ufise aburaba n'abutaraba ngo kuko biriko birakogwa arakamara maza. Nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Dondo Dieu Mbazo Mutima.
abanyagihugu bo muri zone Cibitoke komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko biboneka ko hariko haraba amanyanga adasanzwe mu kubomora amazu yubatswe hadakurikije amategeko, asaba imetero 6 uvuye kwibarabara. Abo banyagihugu bagiriza urongoye zone ya Cibitoke Nini Nahazwe Everine ko ari wagisibije mu kurya ivyo biturire, bakagiriza uwo mukuru wa zone ko amaze kwegeranya amahera menshi ababwira ko batazobomore. Kurikira uwu numwe mu banyagihugu bo ngaho mu Cibitoke yabitwiganiye, amajwi yiwe tukaba twayahinduye ku mvo z'umutekano wiwe. Kuvuga twebwe abenegihugu bo muri zone Cibitoke turi n'ingorane nyinshi cyane kubera umudodone mushasha baduhaye. Uwo mudodone n'umuntu akunda amahera bimwe bitagira uko bivugwa, ntabwo akunda abenegihugu ahubwo akunda inda yiwe. Twebwe twagiye kubibona hagiye ibintu byo kubomora. Ubwa mbere twarabibona bivanye n'ingene ikintu cyose ugiye gusaba ari amahera, ikintu cyose ugiye gusaba ari amahera, mugabo aho ikintu cyo kubomora kiziye oya ibintu byararenze urugero. Urabona haciye amakomisiyo abiri, imwe yaraje irapima, igira kabiri yewe kubera ko hari harimwo abatwara amabarabara, hari harimwo abanyumbakumi na shefu de zone nyene hoho vyabaye ibara. Hariho aho nyene yishikira agasaba amahera ngo kugira ngo ntibababomorere, hanyuma ugasanga umuntu baramupimiye nk'imetero 3 ategerezwa kubomora, umugabo agaca agenda akavuga yuko imisaraba bamushyiriyeho atari kubera bamuhaye 400, 500, 3, agaca avuga yuko aho hantu hakwije kandi koko hadakwigije. Mu ncamake abanyacibitoki twarabuze aho ducira nayo tumira nk'abakecuru hoho badashobora kwinjira ngo bagire akenge, uca usanga vy'ukuri turiko turagira ingorane. Turiko turagira ingorane kuko aguhenda ukemera ntumenye iyo bija niyo biga wibaza ngo niwe abikora, kumbe bikorerwa hejuru. Turiko turiyumvira amahera twatanze aduhenze ngo ntituzobomora, turiko turiyumvira ingene bizogenda. Twaragiye no mu nama yo ku mutumba turabivuga yuko hariho abantu baje badusaba amahera kandi turayatanga ngo ntituzobomorerwa. Inyishu shefu de zone yatanze yavuze ngo agiye kubikurikirana gushika n'uyu munsi nta nyishu aratanga, kandi nibyo ntashobora kubikurikirana kuko abo bose baza gusaba amahera niwe yaba yabatumye baza kw'izina ryiwe. Hakaza imbonerakure nimba ngo yitwa Christophe, hama hakaza inza amucungerera umutekano bamutazira Mwarabu yeyoza umwanya akaba ari batuma, hakaza imisaraba bashizeko bakayifuta kubera ko bamuhaye ayo mahera. Tuzobigira gute ko yaduhenze nibaza kutubomoza kandi twaratanze ayo mahera, tuzobigira gute? Turagowe. Abo banyagihugu bati none ko hariko harabomorerwa bamwe abandi nabo ntibabomoregwe, ngo uyo mugambi woba ufise abo uraba n'abo utaraba. Bakaba batakambira umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu gutomora nimba uwo mugambi ufise abo uraba n'abo utaraba, ngo kuko ibiriko birakogwa ari akamaramaza. Umushikiranganje ngo yarakwiye kwishikira ku rubuga agaheza akarenganura abo banyagihugu. Uwo arongoye zone ya Cibitoke nawe basaba ko yokombogwa muri ayo mabanga. Twongere dukurikire umwe muri abo banyagihugu baba muri zone ya Cibitoke y'igisagara ca Bujumbura. Ikintu dusigaye twibaza turavuga tuti none ko hariko habomora bamwe abandi ntibabomore, none aba bobo bariko barabomora nimba abandi batazobomora mbega bazodushumbusha ko mbona hariho bashiriye kwisaba mugabo bobo bakaba bataziwe ngo babomore. Hariho abo bazaniye impapuro zo kubomora, hari n'abandi batarazizanira kandi imisaba biriko, hari n'abandi batasaye izo mpapuro mugabo bariko barabomora, ukabona yuko umenga hariho bamwe bafite ico bishimirije batariko barabomora. None nimba vy'ukuri uwo mugambi utariko urafata bose abategereza kubomora, none ababomoye muzobaho umuzibukiye, none bizoca bigenda gute? Nimba ari umugambi ufata bose ntibabomore bose, mugabo ntihagire umwana n'ikinono muri ibi bintu kuko biraboneka yuko hariho ikintu c'akamwana wa mama kirimo. Ego bifatiye ku mahera ariko aratangwa, ibiturire biriko biratangwa. Ego ico kintu dusaba umushikiranganji ahashitse yirabira akamaramaza kari mu Cibitoke, n'akamaramaza kari mu Cibitoke. Kenshi imisaraba yaragiye
amategeko none mukazibona baragira barafuse kandi koko babapfiriye byo nubwo ukazibona baragira barafuse mbega none umuntu yovuga ko abandi bari barapfiriye ubwa mbere barigije kandi bakoresheje kamese ni ukuri gasaba umushikiranganji w'intwaro yo hagati aturenganure ayo mahera twatanze ayadusubize hanyuma ko kuva muraho turabona yuko iryo tegeko ritazofata abandi sembo rigusige mugabo ayo mahera ayatange ntirigoye kuraba hariho aho babashiriye inzara ahandi ugasanga bafuse ntibigoye kuraba dusabye yuko bombi ikomisiyo yindi ataho yegamiye kandi icyo tutazona atarimwo bakaraba hama barenganijwe bakabarenganura agasubiza ayo mahera kuko yariye amahera menshi cyane y'abenegihugu kandi twasaba yuko yobogorwa muri ayo mabanga kuko ntayakwiriye ntakunda n'abarundi kandi nakare bavuga yuko ari umukongomani nico gituma ariko ararivye byose twasaba yuko abogorwa hama kandi akishyura amahera yariye yariye mwomenya ko ayo marira y'abanyagihugu bo muri zone ya Cibitoke aje akurikira amarira atagira uko yovugwa y'abanyagihugu bo mu ntara zitandukanye aho mbere bamwe muri abo banyagihugu basigaye babibonamwo ibindi bintu kuko bamenyesha ko mu vyo babona hoba habomorerwa gusa abari mu migambwe itavuga rumwe n'umugambwe CNDD-FDD abo banyagihugu co kimwe n'abandi banyagihugu bakaba babona ko ataciza na kimwe ngo biteze ku ntwaro ya CNDD-FDD bakamenyesha ko atawundi muti ushoboka atari ugukuraho iyo ntwaro. Urakoze nawe Dondo Jembaza umutima kuri iyo nkuru waduteguriye. Ingendo yo kwaka no kugigiturire imaze iminsi irangwa mu bashikiriza amanza n'abarongoye amabohero yo mu karere k'ubumanuko bw'igihugu ngo irateye isoni. Mu ntara zimwe zimwe harimwo Makamba, Bururi na Rumonge nta mufungwa kirekugwa adafumbatishije ubujejwe ibohero hamwe n'umushikiriza amanza. Abanyagihugu baratera ivyatsi iyo ngendo y'ubucamanza bwa CNDD-FDD aho hageze naho ufunzwe ari we yirihira umupolisi amuherekeza mu kuja kuburana. Basaba leta ya CNDD-FDD ko yovavanura n'iyo ngendo ngo nayo ahandi ho vyanse vyayinaniye. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eric Kwizera. Ico giturire cakwa n'abashikiriza amanza kumwe n'abarongoye amabohero yo mu karere k'ubumanuko n'ubumanuko bushira uburengero bw'igihugu aho naho hakaba ari mu ntara za Makamba, Bururi na Rumonge kugira ngo ubupfunzwe arengutswe canke arekurwe ategerezwa gupfumbatisha ababijejwe. Niho rikuru rya Murembwe imiryango myinshi y'abapfunzwe ivuga ko ari habarya ibiturire ari benshi ngo kugira umuntu arengutswe muri parike uwagirizwa ategerezwa kuriha amafaranga ahabwa umushikiriza amanza. Ibohero ngo buriruzuye kuko amahera basabwa ari menshi. Iyo ngiye ngo ikaba ari nayo ikurikizwa kugira urekurwe mu gihe hageze ko urekurwa. Imiryango y'ababa bapfunzwe niyitegerezwa kwishikana ikavukana n'umushikiriza amanza. Kugira usohoke ibohero warahejeje igihano ngo utegerezwa gutanga amafaranga hagati y'ibihumbi 500 n'umuriyoni w'amarundi. Imakamba ni Bururi abapfungwa babayeho nabi kubera ubwinshi bw'abari mu ibohero. Ntibarenguka imbere y'ubucamanza mu biringo bitegekanijwe n'ibwirizwa shingiro n'igitabo mpanavyaha. Amakuru dukura mu bapolisi nabo mu butungane ibiro by'igipolisi mu ntara nabo nyene ntibera mu bijanye no kurya igiturire muri ako gace. Abantu bapfungiwe mu busho bw'igipolisi mu makomine nabo nyene birababako batangishwa amafaranga hisunzwe ikirere kiri hagati y'aho bapfungiwe hamwe n'umugwa mukuru w'intara. Ivyo bikaba bivugwa n'abakora mu butungane bashegeshwe n'ingendo ya CNDD-FDD bavuga ko babashikiriza amanza n'abarongoye amasentare mu ntara karibo bagira ibintu nk'ivyo. Ikindi kibaje cane giteye n'isoni ngo nukubona ubupfunzwe ariwe ategerezwa kurihira umupolisi amuherekeza mu kuja kubura amafaranga yo kugenda no kugaruka. Iyo ngendo iteye isoni itegwa ivyatsi n'abanyagihugu batari bake bahagira ko banasaba leta CNDD-FDD kuvavana n'iyo ngendo ngo kuko ibintu byose vyabaye ndanse kandi vyambikije shombi Uburundi mu makungu. Tugushimire nawe Eric Kwizera kuri iyo nkuru. Abanyakuri nibo bagomba kurwanya mu gihugu cy'Uburundi murabibona murabyumva. Mwumve ko birababaje harageze yuko Uburundi burangwa n'abashinga ntaye n'abapfasoni b'imitima bafite umutima runtu. Harageze barundi kazi. Oya trop tuvi buzimu tuji buntu. Ariko kandi sindi no mu batangara iyo mu bihugu byacu bishitse ko abantu bafata ibigwanisho. Twarabibonye muri kahise ku Burundi, twarabibonye muri kahise k'akarere turimo ko iyo abantu bamaze kwihebura bakabona atakindi basigaranye ko inzira y'ibigwanisho iri mu nzira za mbere usanga baja.
naho bazotwica, naho bazotwangaza, naho bazobandanya badupfunga canke bakabandanya baturenganya, ntituzohagarika guhangana n'intwaro ya CNDD-FDD kugezaho tuzoyikura tukayirandurana n'imizi. Ako kazi ntituzogahagarika na rimwe. Tugowamwe nico gituma dukwiye kunga ubumwe mu kuharanira agateka kacu. Iki ni kimenyetso cyuko mu butandukane bwacu ako karenganyo tukumva kumwe. Nico gituma n'abarundi aho bari bose bo kumva kumwe akarenganyo barenganye. Tarabe ngo ntaco ngo ndenganijwe ngo n'umutete nkanje, ngo ndenganijwe n'umuhutu nkanje, ndenganijwe n'umututsi nkanje. Oya, akarenganyo tukumve kumwe, kababaza kumwe, kandi duhaguruke kumwe kugira tukagwanirize hamwe. Reka tubashimira abamenyesha amakuru bacu batwegeranirije amakuru, tubakengurukire namwe mu kitumviriza. Twababwiye ko tuza kuza tubashitsa ko amakuru ajanye n'isanamu ririko rivugisha benshi, n'isanamu rya Keri Nkurunziza mu gitanda n'umwigeme. Ese uwo mwigeme yoba arinde? Uwo mukozi akora mu ihoteli, bamwe baribaza niba yoba ari Darirene Bunyoni bivugwa ko yoba nagiye kurongora. Ese biracyakunze? Abamenyesha amakuru bacu baracagira amatohoza kuri iyo sanamu, biza kugenda bidushikira, turaza kugenda tubibashitsa ko mu biganiro byacu biza. Ni mubandanye kugumana natwe, reka tubakengurukire inshuti banywanyi mwabanye natwe mu biganiro byo kwirigenekerezo rya 6 Ruheshi umwaka wa 2022. Tubakengurukire namwe mwese mudahengeshanya kuturungikira ubutumwa bwoko twaja turabashitsa ko amakuru ameze neza cane. Ni mubandanye kugumana natwe. Iyi ni BG Show TV.